Yesu reka ndagushimire wowe uhisemwe gukurikirana kino kiganiro ariko nakubwiye yuko bibe ngombwa wihangane uburebure bwacu reka tuyage kuri bino bintu kuko ndabizi neza kuva ku ntango gushika ku iherezo uraza kuryoherwa ariko reka mbanza ndakubwira nakubwiye yuko yitwa Oscar Fashion ariko arafise yandi mazina ibi birato nk'ibiyinya birashushe biraharawe utabiguze rero ibi birato niko bimeze kandi ngo mu diaspora abrinza ava mu gisagara ca Bujumbura adatiye kwa Oscar Fashion ngo abone kukundi kuntu niba bandi bacatangara kuvuga ngo barakenye ngo basubiyemwe impuzu kabiri ariko ni joke yahabaye Oscar ndaguhikaza cyane murakoze cyane umeze neza meze neza cyane mzee siku nyingi basi we dora tubonana nje kugira umbwira ati harakantu kakubereye ngaha suma kandi ngenda nsumye we ngenda gute ntuze kenshi uburyo nze canke muri babantu barongorwa n'abadiaspora bamwe bavugwa muri birahara wewe nturimo Jesi ndaro ayo nka ubwiwe urazuranyambika utuntu tumeze neza sinje muri za kombo ribona ni wabegwa cyane uri umujene ucavuga ati hariyo yindi support iva hanze baba diaspora cyangwa bakuze barawe kutwita bebe birahara ariko nikaze cyane mzee murakoze cyane iminsi myinshi ariko nyuma ko reka muri za birahara biriko bigenda gute kwanza kajya kantu kariko kugendera gute birahara ubone kuri kutanga inoti y'abo birahara ni ngorane birahara bare kubera nkaziya noti natanze kwiyumvira neza zavuye he hari amadolari amarundi ariko nyene ni biraharawe ariko ijya hole wakiye nta kandi kantu kakurikiye ngo biboneke kundi kuntu mu kibano mu kibano madame yarabwiye ko abantu bamuremeje n'ama message baguma bamubaza ati bijya bintu yakinye nibwo buzima bayemwo hama kubimena nabimusiguriye cyatumye ndabikina bwa mbere no gutahura business niki nugutahura nubwo ndi umupapa ndi umuntu akuze ariko ndatahura ubustare niki ndatahura Kirikou niki kuri jewe kumufasha nkamuhiga support ndazi ko hari abantu benshi uzora aba queen video kweri tuma tubona babandi nta bakobwa beza abandi bahari ngabo kujya muri video mbwa kubera ya mico y'ikirundi bahindura perike aguma ari wa undi nyera agahindura style agahindura perike kamenga n'undi muntu aje ejo yakinye kwa naka ejo yakinye kwa Adoje Sosoni ejo ari kwa Kirikou hirya zari kwa Double J sinza zari kwa n'abandi basare baswa tusereje mugabo nashatse kwerekana yuko nka jewe ntahura ivy'umuziki je ntaco bintwaye sinitaye ku makomantere y'abantu je ndaba gusa project iyo ndiko wirukuraje iyo ndiko ndaje ariko twabanje kuganira ivyo tubanze tuje mu buzima busanzwe ikiganiro ni youth potentialities nibaza urumwe mu bantu novuga bafise ico boterera urwaruka nka cyane ugerageje kuraba umuvyeyi umupapa afise abana of course afise n'umudame urona yiyubashe rimwe na rimwe bamwita vieux Kiana ariko uri mu muziki egome urafise ico uri kurakora no musikandi urafise ico uri kuramara ariko Oscar Fashion arafise izina ry'ukuri ninde kwanza natuyagire bimwe mu buzima bwiwe no mu buto bwiwe jewe ndi umuntu witwa Mbonimpa Oscar niyo mazina abavyeyi banyise Mbonimpa Oscar bamvuka hariya mu ntara ya Gitega mugabo turi ngahi Bujumbura nk'akazi tiko turapambana amavyasi gose tuduga Bilimani boy muga ntibizokwanga ariko Oscar Fashion novuga twari turi muri ya cadre y'ubwana sinkwita umwana ngo mpabe mboneka nk'aho mbengo ndakurengeye no mwana wa kangahe mu bana bangahe avuka kwande nande niba atari bana je papa wa nje yitwa Hitimana Pio kuvuga ntakibarizwa akiri nga ku isi na mama nuko nawe nyene mama yaratangwa hama papa arakurikira ariko twara abana 8 abakobwa 4 n'abahungu 4 je ndi umwana agira gatatu muri famille abakobwa 2 imbere yanje umukobwa mukuru ntakiriho wodukurikirana aracahari hama yego ubonye novuga nti mboneka nka mukuru kubera abakobwa urazi ko barakura hama bakunguruza mugabo nka famille ubonye ndi mukuru yego nigendiza abana yego kandi barakuze Oscar urafise ico wari wifuza kuba umwana wese yari muto yaravuga ati ndashaka kuzobiki ndashaka kuzomwigisha ndashaka kuzomushoferi wari wifuza kuzobiki wari ubizi ko uzomudandaje bo burya abantu bose nubwo yo bakuriye mu buzima bubi ibisigura ko atifuza ubuzima bwiza
narifuza kuzoba i Bujumbura kandi Imana yarakoze byarabaye mugo urumva bivanye n'ubuzima twakuriyemwo naravuga nti ibyo ari byose ntibizokwizana bizosaba ko nkora bizosaba ko njya ku ntebe y'ishuri nkiga hanyuma kure yaho nkarondera ubuzima nk'uko abandi bose baburondera ko twakuze tubona abantu b'abakomersa aribo batwara imiduga nkabona abo kwa naka ugasanga nyine abo bantu umenga babayeho mu buzima bwiza nanjye nkaguma nibaza none gute nanjye nzomera nka naka gute nanjye nzomera nka naka hama rero nibaza ko ari ibyo indoto zanjye zari izo zo umuntu w'umudandaji kubera umuntu w'umudandaji wamye ubyifuza namye ndabyifuza kubera nabona umenga n'abantu bamana amahera bamana amahera kuyaronka umenga ntibibagora ariko ikintu cyose taracinjiramo ntubona ingene kigoye cyangwa cyoroshe wavuze ati guca ku ntebe y'ishuri ntaciyeho sinzoshika kuri bya bindi burya ku ishuri byaragenze neza byaragukundiye yuko wiga ugaheza nimba byaragukundiye wize gushika hehe mu kangahe muri ya myaka yacu kuko nubwo ubona ubwo tikura bangone muri Papa Kirikou hariho imyaka twabayemwo wasanga ibintu by'amashuri nk'ahari mu kirimiro iwacu wasanga nyine umenga abantu ntibabyitaho cyane wasanga biruka mu budandaji ko twabona umenga abantu b'abadandaza nibo babayeho neza gusumba mugaje nibuka yuko hanini ikintu cyatumye mpagarika amashuri ni kubera ingorane zo kubura ababyeyi kuba imfubyi bibabaza cyane kuba imfubyi icyo gihe niho kandi nsigaranye nyokuru ibaze papa na mama bapfuye mugabo sokuru aracahari na nyokuru aracahari nca mpurira kwa nyokuru nibakosa ko nakunda gusenga icyo gihe nari umukorezi ni katolika hanyuma rero kubera ibyo byose naciye mbamo mu buzima bwo kwiyegereza Imana cyane gusenga kubaho mu bintu by'Imana donc nkagira gutyonya ariko nibaza ko amashuri sinabandanije cyane ariko kimwe shimira Imana ko Imana yashoboye kumpa ubwenge bwo kwiga kubaho no kwibeshaho nka jewe nyene nubwo atasapoti y'abavyeyi nari mfise biraje birabaye uripfuza kuba rero wa mudandaje nkuko wamubyifuza byaciye bigenda gute wamanutse Bujumbura bigeze gute byarakoroheye muri 94 si vuba cyane ariko kandi sinakera gose muribuka ko hariho amagume yateye mu gihugu 93 rero byari bikaze cyane muri hariya tuvuga ngo Birimani hariya ruguru iwacu 93 byari bikaze cyane hamanika ko twabayeho ni guhunga turahungira ahantu ga centre kuri centre ngo natwe dusanzwe tuvuga kuri centre hanyuma rero muho guhunga niho hazimwo ibyo kumanuka i Bujumbura haciye aho umuntu umwe muri famille yifuza ko nomanuka i Bujumbura akamfasha hamanda namushimire cyane acararunga ikitike ararunga n'abantu baza kuntora kuko numva byari bigoye cyane muri ico gihe kumanuka uravye ni gihe hari amavire menshi ngaho i Bujumbura ni gihe imodoka zamanuka bakaziturira ugasanga nyene gushika kuva Igitega gushika i Bujumbura wamengana urugendo rugoye gose ariko ico gihe Imana yatuzigama turamanuka turashitse niba ko twatumanuka n'abantu bakizwa hari n'andurukiyemo nanje nkizwa nibirebire cyane kubera iki icyo gihe nari mfise imyaka mito cyane n'ahantu nashikiye bace banyita akadogo bace banyita akadogo nari akana gatonya k'ibiro bikenya mugabo kameme umuntu amaye ikintu nkora bakabona ndagikora neza cyangwa tubye mwana naciye ubwenge cyane Oscar aho washikiye warahabaye byari bimeze gute ndiko ndashaka twinjiye gute mu budandaji byagenze gute hari ibindi bintu wowe waragerageje bikanka mu nyuma shitse Bujumbura nasanze abandi bantu ko urabona kishiki gisagara kirimo bakunda kuvuga ngo abanyengozi abanyagitega abanyakayanza zorabe mu Ruvumera ugiye hehe mu isoko yo Gwijabe basangaho je ugira ngo ninjire mu bintu bya business rero hari abantu b'abanyagitega nasanze banzi bashaka bahuye umwana wo kwa naka nkaca ndabisunga rero nkaza nkirirwa aho badandariza nkaraba ingene badandaza aho wirirwa hari he Kwijabe kwisoko Kwijabe ndaraba ingene badandaza ibintu bya
plomberi vy'amarobine izi nsinga z'amatara ibiki ndaraba ingene abidandaza nanjye ndavuga nti ndose amafaranga ndacira bidandaza kandi nabidandaje ariko kubera na kapitali nini nari mfise nacindaho byari bya bindi babandi baza baraposha hajya bamukubita kurenza y'umukiriya umukiriya bakagwaka yego akagwa akantu kubera wakarabishije akagura abashaka akabonisi kawe akakomisiyo hama kandi canke nk'umuboyi ivyo kidaje hakiza no gacuriruka wewe kuri umwana ugacuriruka ukacakira babitamwe no gucakira acha ukizana mu boss ugacoza ukizana mu boss acha ariha amafaranga gutyo azanye ikazi gutyo we ntiba witaye ivyo iyo babikura wowe waranyaruka gusa wewe wanyaruka gusa kubera wangutse hama boss kaba yicaye hajya ugacumuzana agacagura kandi aguze we wacuronka ariko ndashaka kumenya watanguriye kuki wavuze ati niho nahavuye ndonka agatahe gato nyenye muri ayo mafaranga nazo ndaronka duto naciye ntanga amafaranga bitayirigara hama ndiga nanje ngeno zandadandaza utundi wanje ndarihimbuga muga ndishimbuga umwana yishe 60000 ndishe 60000 muri 73000 umwana yisigaranye 70000 tavuga none aya 73000 none ndayadandaza gute mugabo nyana bara ko ari amafaranga ngumana hagize ikintu kiza nanye nkagitora kugira muga ndaraba mbona nibikunda mu nyuma ndabireka nashaka mvuga ingene ninjiye mu mpunzi ninjiye mu mpuzo ico gihe maze guhomba umwaka wari wahi oyo mwaka ntumbaze ni atuce ku mayange winjiye muri fashion haraje umuntu twabana mu Nyakabiga arabona ko nirirwa muhira arabona ko nirirwa mu rupanga atakintu kumwe nkora muganga ngiye kuri eglise tugahuriraho acarambaza ati none we bujyaye nta kintu na kimwe ukora kinambwira nti wapi ivyo naho nifuje gukora ntivyakunze kubera nta mutari nari mfise ubu nyene ndageze acambwira ati jesha kugenda mu Buganda mugabo ingo ku kibanza muri marché central musigaranire yasoko yacu urumva tamusigaraniye acaragenda iyo jya mbere yaragiye mu Buganda giye kurangura kandi ico gihe byari bigoye bagenda bakarara mu Rwanda buke bagaca bagenda mu Buganda mu kugaruka gaco gashika mu Rwanda ko na modoka zaza direct zari zihari gutyo usanga ari bifashe iminsi myinshi aje acasanga twaradandaje hari ibintu byo wasanga birakwiye cyane acasanga nadandaje amahera menshi atari yiteze ko no dandaza acarambaza ngo none kumenga ibyo kudandaza urabishoboye cyane ngo ni woguma ngaha ngo ukabandanya ukora hamaze ndaguhemba nanye nkeneye akazi ntangora nkeneye akazi nta kibazo na kimwe basi cyane ninjira mu bintu by'impunzi gutyoye nibuka ko icyo gihe nyene niho hazamwa n'ivyumviro byo kugira mariage après mariage cyane byo gukora ivy'iwanje basi ariko wavuze ati sinibuka ngo hari mu mwaka wa ryari ariko uribuka ingene warungana ho nari umwana mutoya cyane wari ukiri muto nanasenkane kiro nakwiza Oscar mengo ubuto bwawe ukiri muto umuyengo hari ikintu bwa nzoga ifoto ya mariage ndayifise nama ndayiraba sindayipostinga hajya wageze mariage ryari sindayipostinga gusa nama ndayiraba kugira kwibutse byaye inyibutse ibihe ya bice bitera tugitume bakubwiye ati sishobora kwishibushe cyane wabwiye ati ntimuze shaka mba nshaka kunywa amazi ngabanuke ngane ko ikuriye kwa ubwiye wibutse ijya foto oya muganje asanga nabunaho none ko nshaka ugifite ndayironka none ukunda gute ntibikunda atamusumari wahonyoye kwera sizumze ubwa muntu rero yagusigarana usigarana ibidandazwa vyiwe arashimye ingene asanze ibintu bimeze urabaye ngaho kakazi wavuga ati nari nshaka akazi nanje uvuze ati ni naho havuye ivyumviro byo kugira mariage harimwe mu nkuru wanteye byatumye niyumvira nti mbega sinoshaka ikiganiro gituma abantu bigisha abandi donc urwaruka uno munsi hari ukuntu uno munsi urwaruka kwirigara wumva ngo bajya ngo abavyeyi bacu baradubesha abantu waza ngo bijye bintu barondekera ko uno munsi twaba tukibirora no kuvuga umugwaruka uno munsi rusa nk'ugwihebuye kandi uko tugenda tubiganira nko gufyina plus byinjira mu bantu ndashaka tuyagire hari inkuru wigeze kumbwira ingene wahomvye buke amadeni muri banki byari bimeze gute kwanza waronse umutahe wawe uve kuri wa muntu yagusigarana mu nyuma aguha akazi kugira uronke ivyiwawe rero kuko isoko nkuru nibaza warayidandarijemo ivyiwawe byari bimeze gute isoko nkuru warayidandarijemo dandaza ibintu vyiwanje aha dusubiye inyuma gatonya
ndibuka ko bana igihe cyose wabayemwo naho vyogenda gute naho uva mu Burundi ukagenda Etazini ntuzokwibagira ko hari ahantu waciye bikakugora ngo ni kubera bya muri iyi minsi ubayeho neza kanatsinda ibintu mu buzima bitibagiranwa na munezero n'umubabaro. Ico gihe ndibuka ko isoko imaze gusha nari namaze kudanaza ibintu vy'iwanje. Ariko kandi burya abantu bagira neza bamyeho. Hari umuntu ashaka kwibaza ati kubera iki ufise uwo mutima, kubera iki utirengagiza umuntu agowe, ariko hariho abantu baba barakubereye akarorero. Ndibuka ko umumama umwe sinokugana muvuga izina ariko mvuze gutya aca yiyumva canke abamuzi baca bamumenya. Yarampamagaye asanga ku biro, ndamusanga ku biro ku kazi, arambaza ati burya bintu dandaza ni ivy'iwawe? Ndamubwira oya si ivy'iwanje nkorera umuntu, ndamubwira umuntu ameze gutya na gutya na gutya na gutya nanye niwe nkorera. Ati c'est pas vrai. Yari umukiriya wanje, yari umunsi carambwira ati no ntibishoboka burya bintu si gwawe, ne kumenga ni ivy'iwawe, kumenga ukuntu vyiruka ukora neza, kubera kumenga uri kurabikora nyene nk'ibintu. Ndabwira no, mu bisanzwe nivyo abantu batazi. Nimba umuntu akwizeye akazi gakore nk'akiwawe, ateye imbere nawe ubuteye imbere. Hari ama connection menshi umuntu aronka ukamenyana n'abantu biciye mu kazi ukora. Jeje namubwira nti jewe kubana nawe gukorana nawe imyaka yose ndamukora imyaka 3.5. Byanyigishije ibintu byinshi, byaranyuguruye mu mutwe. Ubu ndabona ko nanjye ndose amafaranga nodanaza kandi notera imbere. Muri make nari ku ishuri cyangwa ngo yo acambaza ne kugira ngo udanaze ibintu by'iwawe byogenda gute. Urabona hari heza ibintu by'amabaro, hari ibishati by'ibirongiti, abantu bakunda hip hop barabizi, ibikabutura by'ibiposh bombe binininya n'ibishati by'ibirongiti nivyo byari bigezweho n'amashapo manini. Ico gihe zari style americain kubera iryamidiho y'abanyamerika yari igezweho sana. Rero nabona yuko nzoca ngenda muri ivyo nkirangurira mu Ruvumera, nananzi ko babirangura mu Ruvumera bizana mu mabaro, hama ugaca ubigorora ugaca ubitereka mu kibanza. Aca ndandaza izo style nyene n'amarakosta meza ibiki narona ko ndose cyane mugani nawe ba 500,000 nta muntu nosubira gukorera jewe. Chavuga ati no 500,000 chemva na mahera makinya cyane. Kacambwira ngo sawa ngo reka ngo nugusenga Imana ngo hama ngo ndaza ku uraba nimba bishoboka nzo guhamagara. Mu nyuma cyaramamagara mpaye sinodondagura akacyamamagara umunsi umwe wundi uraza duhurire muhira nje mana yaginje muri chambre se muri salo banzimanya gakoka mana yabujije sheke ya 500,000 ndagenda yarotira kago gambere nko kumera nuko 500,000 dank gucye ndenga yarura gucyaye rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Hari n'inoti z'ibihumbi 5 nizo zari zivumye. Ashi naragenda nibuka ko nicaye ahantu ndayaharura mbona 500,000 zakwiye. Twara ndashaka kuri konti yanje ndagira icizere ko mbaye umubosi. Numva ndabaye motive 500,000 kuri konti. Kabundi umuntu ashaka kuronka ndabona ko na Emilio bikunda ko ndayaronka kuyaronka. Kora menye guharura amafaranga y'abandi. Kuvuga ngo ngo 500,000 ayo yarayiwanje. Ndabona ko na Emilio bishoboka kuyaronka. Ndose Emilio ndabona ko na 2 million ndazironka, nshobora ko ndazironka. Ariko byaciye kugira ngo ndonke Emilio ndonke 2 million. Mu nyuma inkuru y'umwana isubira inyuma. Yarambagije ati mbega waratangwe kudandaza. Ko naciye nibuka ko abantu bamenyere kudandaza impuzu nshasha. Kandi abakiriya mfise nawe kuri eglise kubazanira bya bintu by'igisani biragoye si ivy'iwabo. Bambara ishati ya long march
kandi none yagutse itabegera bayirabira ngaha ko n'akayaga gakubisa la majorité benshi bari abantu baza kwiga kaminuza bavuye ruguru bavuye za Kiremba bavuye za hehe Gitega hehe basanga nibo bagenzi banje mani shimwa abonye twabanye muri ivyo bintu bategetse uno munsi n'abadiregiteri baje kubishora banshora costume amaze urafite costume nziza ariko ico gihe ndibuka ko nahora ndabahideni nta muri rya bourse ya 12000 ntibaje hakunda ko bagura ipantaro n'ishati ngabigure ngo washika nataza kumukopesha kimwe muri ivyo kandi umutima wowe hama kandi umutima nanje nuwakera cyane kimwe muri ivyo hakimukopesha kugira ngo bikunde atwara ikintu kiri style iri kompe agapantaro n'ishati bijaye niya seruka muri eglise abone asa neza safi sana kino rero abantu barakinkundiye cyane nibaza ko ari mu bintu byatumye Oscar ahanini abantu bamumenye cyane kubera ivyo nta bundi buhinga nta zindi strategy iyo navuye naho kandi naho ngeze ndahashimira Imana uno munsi Urwaruka biroroshe ko goshikira iryo terambere no munsi ugezeko kuko umutaha ufise ndazi siza miliyoni 2 wabona yuko mengo wozironka mu ugasanga biragoye kugira ushikire n'igima antu ko umuntu wese ari kararaba ino video arabona yuko iki kibanza kiryoshe cyane uno munsi biroroshe ko twobishikako cyogenda gute mbega Urwaruka go kwigenza gute kugira ngo rushike ku iterambere na cyane cyane ruhelize indoto zago Urwaruka guno munsi ni navuga nibihe igihugu cyacu cyagiye kirabamo sinzi ko ale urabibona twe kirize tumaze nk'imyaka myinshi cyane bijya byarishe Urwaruka mu mutwe nk'abantu badafise abavyeyi hari n'Urwaruka rweshi rwahevye amashuri kwiruka mu biyayuramutwe kubera ko nibaza ko nibihe igihugu cyacu cyagiye kiracamwe hariho ivyumviro bitandukanye biri mu bantu uyu munsi tubona ko atakibanza bifise kubera ko turi muri competition yo gutera imbere umuntu wese yifuza iterambere ubunye umunyapolitike wese ubunye hari avuga gutera imbere gute igihugu cyacu cyotera imbere kuko igihugu cyacu kitovugwa kiguma biva mu bihugu bikenye gute bajya abantu bari hanze bozana amafaranga yabo hari abantu bashi bari hanze turamaze kuvyumva benshi ngo ba diaspora mwarabibonye no muri uyu mwaka niho baje ari benshi cyane mugabo benshi baza bafise igasanamu baje nko kuraba kura icyo gihugu bavuga kirabaho ivyo bintu bavuga bibi bira nivyo mugabo shaka Urwaruka rutahurike ntidushire amaso kahise turabe imbere kahise nyimba karabayeho nikatwigisha ubunye isi yose iri muri competition ibi byo gukora amasaha 3 amasaha 4 gacugenda mu kabari ivyo bisezerere ibintu byo gutakaza umwanya kwirigara umugenzi ataca kumariye mureke ja competition la bujya muntu akufisha kwigisha mu buzima gute nomera nka naka tu igihugu gisha gutera imbere kikompara n'ikindi gihugu mu karere ababereranye bebo ama industry yaje gute amafaranga yacu tuyamarira hanze ndaba ngaha abantu bafite amafaranga ntibashobora gukira amahinguriro kugira ngo batange akazi kugwaruka ariko nico kintu cari gikenewe ibintu turangura hanze nibagende bazana amaruro yizishi aya matisi bayarangure bashireho industry ngaha bashire aya marogo bayashire ko ngaha matuzirangurire ngaha kubera ko twirukana amadolari tuza kuronda amadolari tuyagura ibindi bintu ndashaka kuronka ngaha tuyarondera turi beshi agaca zimba ku isoko none uvyumva niko ndagutoraho naho uri kurakoma niko ndahura sinzi rero abagwiza tunga ni bakre hari abantu bafite amafaranga menshi bageze ku rwego mubo ntibigera buguruka mu maso bahe chance bajya abana babo hari abana bigisha ibize za triki izi costume tudandaza nziva triki none kandi ngo banze kuzishona bazana era mu muri ubona ko ari dimanche ubu amateriye karagera n'amamezire gusa ntibakata cyatugenda tukarangura ngo costume nziza ngo niva
ugasanga hari ikora na vendor la mission ntabatayeri bahari aruzuye beza kubera ko abantu hariho amashuri y'imyuga nibabigishe ibintu do karite dushaka babishonere nga abantu bambara ibyo nga ntagira isoni kwambara ikintu cyakore muri kote aha vuze rero ikintu rero aho hantu hakubite kubera ko abarundi twikenge ngo nta soni wambaye ikintu umurundi akoze baragikengera cyane ugacuza kugura ikintu abantu irangi batobanza bakamija ku mpuzu gutya atani insiguro tazi n'icayigiriye baca bambara ngo wigezweho ngo ni style igezweho target y'ujya muntu ya create design ayiho mustari gusa kayambara ya mpuzu fizori ujya mustari ayambaye turasaba sare ngahanye mugayo yo vision ntabafise tuguma twirabira kugira ngo amantuze bayaba ayo mamarche bayabahe nibuguruke mu mutwe bareke baguma bagwanira muri vide dukreye ingene turonda amafaranga nta kindi nimba dushaka iterambere ry'igihugu zo ihera mu mitwe y'abantu kuryama ukumva urabuze amahoro ukumva nshaka kuba nka naka kwereki ukaja muri ntuze ku ma Instagram ukaraba amashop y'abandi ingene nasa ibintu badanaza ingene bateye nta bundi bujanje rero urwaruka rero nguguruke mu mutwe rero gutakaza umwanya mu cyo bimaze nawe ariko baragenda kwigura n'abantu barundi bunye bari kurungika abana hanze kwiga ku bwishi nibagende barahura ubwo bumenyi ariko bagaruke badevelope igihugu hari uko byoba byarava kuri bya bindi nyine bavuga ati igihugu ibyo cyahitiyemwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe ari karahimiriza cyane ngira ni nasho gituma muri iki kiringo cy'umwaka urenga ari abarundi batanguye kuza aho hari akarusho byabigiye kuzana hari uko baba baratinya kuzana imitahe ko bahava bayibura kumwe yavuga ati hari abanyamitahe batinya gushyira imitahe yabo kubera ko ikigenda kagirire ubu hari akarusho ko bagahari kuri politike aho ntituri muri politike je ndayirimo cyane ariko kandi ndakurikirana keshi nk'ubuhoho kuri uyu perezida wacu novuga nti hariho ikintu kidasanzwe kihinduka kandi ubona ko umuntu wese akeneye kumviriza akakurikirana kuko ko nimba atugiye imbere nk'umurongozi akatwereka ini vision ifo natwe guprofiti occasion si bose babayeho muri ubwo bahimiriza urwaruka avuga ati kazoza keza k'igihugu n'urwaruka urwaruka nizo nguvu niryo terambere ry'igihugu abatubona uyu munsi bakomeye bariko nibategura abandi bakomeye bazobasubirira batakibasha none nka jewe shimira Imana ko hari abantu nespie niko wabivuga novuga banyigiye ko kuvyakazi nababereye icitegerezo harandura bakandamutsa n'amaboko yose mutama we turakuba cyane kandi turagusonera hari ibintu byinshi twigiye kuri wewe nkumva arabikenguruka cyane n'ubu rero nibaza ko ari muri iyo ntumbero perezida wacu ariko araraba ko gute igihugu twacubakira kuri kazoza keza tutitaye ibintu by'injyane ibi by'injyane ni inyungu z'abantu kandi bake kubera baba bashaka kubyago ariko rero urwaruka ni rwikangure twese tubona iterambere imbere yacu kandi iryo terambere ntirizokwizana nuko tuzokora cyane hanyuma umutama wacu nyakubahwa mukuru w'igihugu nahimirize abo bantu banyamitahe bazana imitahe bashire ibikorwa ngaha yani n'abajya bari kwirigara batanezererwa irigara baronka icyo bakora abantu batarose amahirwe yo kwiga ngo bamenye bijya vyigwa bindi amasiyanse n'ibindi ngo baje muri politiki nibabigisha imyuga hama baje kuri tele bakore igihugu cyacu turonke ivyo twambara n'ivyo dushora hanze hama y'amadevize aze none hari ibindi rega nta bundi buhinga asante sana Oscar none nyimba nteye ibiharage nkimbura ivyonjya gusa navyo nyene nkabiharura amezi iterambere ni mundi wawe urumva niterambere ni mundi wanje gusa kandi nanyo nyene ariko bivye byinshi n'ivyifungura n'ivyushora ndaronka n'umusesekara nkashora n'ujya nawe atimbuye akaronka ibyaje akagura asante sana aho rero twari muri cya kindi cy'ibyukoro kuba bishitse ko nico urwaruka kunguka ruciye biciye ku isanamu ryawe nakuvuga reka twinjire kuri cya gisata rero cy'umuziki uri kurabonekamo cyane byaje gute kugira ngo uhure na Kirikou
imbere yo kuhura na Kirikou wari usanzwe witwa umuvyeyi w'abaririmbyi byaje gute iryo zina ryavuye kuki ubutabizi je nshobora kuba ndabizi ariko ubutabizi byavuye kuki ndamaze kwisigura kenshi benshi barifuje kumenya gute nahuye na Kirikou ariko nimba ari Kirikou nimba ari jewe twabisiguye peut-être kubera nibwo bwa mbere dukoranye ikiganiro wewe nibwo twari dusanzwe turi abajama mugabo igihambaye ni iki gukora ikiganiro ni kuraba gusa nyimba icyo kiganiro agikoze ni kiza kwigisha niye ntererano kiza niye impinduka ni umuntu aza gukurikirana emission aza gukura mwiki bana gukura n'umuntu gusa ngo umiya muze miko muze wa maswaga hari n'abatumva ibyo by'amaswaga ibyaribyo muze wa bring si ibyo abantu bakeneye vuga ikintu tutirenze abantu baza gukuranwa yashatse kuvuga iki hama Kirikou n'umuntu avuka mu ntara ya Ngozi je namumenye bamutumiye ahantu muri concert Star Hotel byari ibintu byaba ane competition yari finale Tantine Sisi ni edition ngangaze kuri edition igira kane nibaza ko mengo ni yakaniya ico gihe rero jewe nari invité nk'umuntu asanzwe ndagenda nyene muri ivyo birori hama ndagenda ngiye muri Kirikou cyo ndaronka amahirwe yo kwicarana nawe twicaranye mugabo wari ubanje kumwumva ariko araririmba ego twicaranye sinanzo twicaranye wari ariko hantu twicaranye acaza bamwicara kamande yanje na Bifest turi kumwe Nenga na Page Patrick ico gihe twari kumwe ni wari bagize jiri hama cha twicara amanda nca kumumenya rero bamuhagurukije agiye aramutse public yongere abacishirize ko akantu hama rero abana barapera ingana baririmbye baramukanya bageze kuri stage urabibona nawe je nca ndabibona uco bibona muri kwa kundi hahandi nyene hanyuma akarutse kwicanga namubaza Petit Poko mukarivu. Sawa tu kujya kuna cyayishura nyene ngo ni sawa ngo ndashimira Imana ntanamubaza rero bimeze gute mwa kubera bwari bwije byakunda ko ikige yago kiba kirekere Chinde mubazi gusa cyana mubaza washikiye he arambwira nashikiye mu Kamenge ibitutu hama ni wakana chinda muha 5,000 afatemwo bisi anafunguremo hama abari maze kumva gato ego acaza muri ville rero kansange kukazi tuganire byiyaguye mu mutwe wanje harimo kuri murihera video aje kureka abantu bamubone umuntu ashaka kumufasha uko kurangura cyakindu heje kumva hajya gusa amufashe nawe umenga si umuntu wakwiye kubongaho gusa nambwiye none we kutazwi kandi mbona umenga urabishoboye mwana abana aciye nko kuri televiziyo y'igihugu abantu batandukanye bazomubona ciye rero target yanje kumufasha hariyo mugatuganiriye acarambye ati muzehe ibintu by'umuziki wo mu Burundi acarambye ati yego kundira video ni sawa mukabo ndabona wofu umuntu yomfashe umuntu usubiza mu ishuri canumva rero birankoze ku mutima akugetse video go vyari byiza mugabo shakisha umuntu yomfasha neza yosubiza ku ishuri warize byagenze gute narize 7e mugabo tivyakunze ko ndayibandanya nta trimestre nta nimwe nta niyo namaze kuri ubuzima bwo mwibarabara tivyakunda ko mbana yaniga canamubwira nti rero turondera ishuri numva nta kindi kintu noranza ko ya acaragenda ariga ajyanye trimestre ya mbere ayizi Ngozi acaranzanira bilete nzaniye bilete canamusabira kuri Sedirake nko guhura na Fizo acaramufasha ndanamushimira cyane kuko yaramubonye acaramwibuka gato Fizo bahuriye twari muri Kampera afise lunch yantuze ya Konz video yiwe yego turagenda kome team Bantu Boy rero barayisa bande ba General nibaza ko Bantu Boy nibwo yari ikitangura ninatashijwe ko cyambere cyari gitangwa gisohotse muri gutangura kuzirira izina Bantu Boy twumvise Bantu Boy niba camubona
cyangwa turepete naho camuramutsa cyangwa uri ngaha gute muvyeyi wanje Oscar niwe yamanukanye vyakwirikiye yasha bivuga public ngaho nyene ati je ngomba uyu mwana ndamufashe Oscar ndamushimire uyu mwana ndamuzi abamunyengozi baramuzi ariko kandi ko ndose chance yo kumubona ngaho Bujumbura reka ndamufashe caramufasha rero kimuziki nabajya wumva rero Kirikou Bantu Boy Kirikou Fizo naho bahuye dusubira inyuma gato ariko mugabo Fizo yaramuzi Ngozi baravuze yuko abanyengozi bakunda kumubona byandi bamisa guhamagara ucishemwe ndavyibuka yuko no muri nico nagomba kubaza inkuru isubira inyuma gato igihe yari amipra muhamagara kuri Ndoto concert agatesa abantu sana abantu bakavuga ati wow mugakwika atazwe haje mwari maze kumenya haje ntumwe bwamenyana nibaza yuko nakanya gato kahaciye agarutse rero muri ivyo bya Tantinesisi Oscar ubuzima maze kubana na Kirikou uno munsi witwa umuvyeyi wiwe muvuye mu byo kumufasha kumurihira ishuri wamumanukanye yize waciye umushira Ijambo Isedirake mwaciye mubana gute kugira ngo bize utangure kwitwa Papa Kirikou mwaciye mubana umushize muhira byashiye bigenda gute muhira yarahabaye nkuko ubibona twamaze guhindura ikibanza turimo ni jardin public urabona yuko ari ahantu hameze fresh ariko twari dusa nk'abavuye kubereka bimwe mu byo Oscar Fashion canke Papa Kirikou amaze gushikako tuvyiza cyane ko twabandanya twikingira covid kugira ngo ibintu bibandanye imera neza turinde amagara yacu turinde n'abagenzi bacu ariko kubera ko tugiye kuganira biraza kugora cyane ko tuguma dusuzambaye ariko tugume twibuka kwikingira no gukingira abandi ariko kandi nimba wamaze kwandura ntiwihebure nimwe mu ngwara ishobora gukira yamara gerageza tubandanye bimiriza n'abandi kugira ngo twikinge nibaza kari byose ka yego haje kikiza kirahari kweri kabantu benshi umengo barabipinga kirahari uravye la majorité y'abantu benshi bapfa bakora ko bicwa na covid mugabo gacuraba mu mitwe y'abantu ingene abantu bavyakira ingene abantu babifata mengo ni joke menga ni beza ariko barasinzi menga abantu bariko barabivuga menga barifinatira ariko ntibashobora kumva combien de fois uburongozi bumara umwanya ariko barahimiriza abantu bagijwe amagara y'abantu gute bahimiriza abantu kugira ngo tubandanye twikingira nimba tugiye ahantu hateramiye abantu benshi twibuke kwambara maske muga abantu ukabona umenga n'ibintu bisanzwe niyo yinjiye muri banke yambaye umenga nigise kurengana portail gusa hanyuma acayikura aho yari akwiye kuca yambara nyene ntaciye ayikura hari akantu kanyenspi ukuntu navuga ati sinshobora kugenda naho twarigira tugane ku vya Kirikou hawa amaze kwiga mwaciye mu bantu kweri ki wambaye Lion Tail
iriki drapo ry'u Burundi ku ruhande hariko agantu k'agasinye kala Lantene umuntu ayibonye acabona Saido ntibazonkiza je ndi umufana w'umuntu wese afise akoresha ingufu ziwe akagira icyo ashitseko canke akarepresenta igihugu nibaza ko ni nk'umwambasaderi ahantu hose ari idarapo ry'igihugu riraduga kandi abimazemo imyaka myinshi cyane nibaza ko hari abajene benshi batinye bakunda football kubera we nimba je narakunze kudandaza impuzu hari umuntu ni kuya nibaza ko rero kuba ndi umufani wiwe no kwambara ikintu c'umuntu w'umuhira ndamuha iyo support numve ko ndishe no kwambara ikintu kirepresenta umurundi mugenzanje numva ariteka kuri je asante sana kukaragaciye n'idarapo ry'igihugu nibaza karagaciyemwo mwabonye yuko twamaze kuva hariya ku kibanza kuri Oscar Fashion ariko twari turiko turaganira Kirikure mwahuye izina Papa Kirikou byaje gute ariko uravuga ati burya umwana kumurera nk'abandi hari abavyeyi batigera bagira rijya shaka akavuga ati umwana afise imico mwibarabara mvanye mbiriza imico mwibabana byaje gute kuri wewe Kirikou sinzi kumaze kumubona Kirikou si kwa kundi umuntu avuga ngo ni muri kana muvuge neza namutera amashogwe ariko nyimba mumaze kuganira Kirikou arubaha cyane nibaza ko kuva umunsi wa mbere je tumenyana kajya gatima kubuntu bwo mwibarabara je ntako nigeze namubonamo naco gituma nabaye motive kumufasha cyane kubona ko umenga afise ivyumviro byoshika kure kandi by'abantu bakuze umenga ugiranije n'imyaka afise kamenga sivyo uwo namwihenda ko umwumvise gusa utamubonye rero kumuzana mu bana banje aho mba kumutanganoro juste kubisaba madame harimusigurira nshatse gufasha umuntu ega nuhaye 2000 bito kumufashije kujya 2000 no njya mu 2000 za kumukura mu buzima bayemwo rero nyima nishize ko umutwaro kumubwira ndamufashe ijya sharije yiwe yose ndayizana nkayishira kwagwaye ndamubibone afunguye ndayibone niyo ko twara ducwana no muhira yase gufungura umenga ntavyamenyere vy'ukunywa icyayi abandi bari baranyoye icyayi meko kutashaka kunywa icyayi agacyo umenga ashaka kunyereka umenga aje kugora no nunywa icyayi naguze umukate munini yakubera nawe urimo umukate ivoka basize bleba nawe siga bleba tukabishwana je n'ivyo kuguma yitse no shira ko kajya batetse inyama ari kujumba nawe akanyama yego hari abazi ya misi yose mugasini baza ko hari n'abaprofita bakajya weekend gusa bakatetse rero kabonetse hamubwira jya kanyama nawe kandi nararyoherwa cyane twe turasanga nko ku meza twicanye n'abana banje abana 3 nawe nyine narimwo bavuye ku ishuri basa ko uniforme bashyitse ngaho bonye baryama nawe kumva ko ndyohewe yego nimba ari ikintu kizonezera n'iterambere rya Kirikou nibihe bintu yahuragira bikubabaza nk'akarero nk'ivyo wari uvuze ati narabona umenga ari karikumira ikintu yoba yarigeze gukora mu buzima ukamubwira ati aha mu by'ukuri mwana wakoze ikosa n'ikindi gihe ntuzubikore bishobora kugira ico bikonone mu buzima kuva mwabana cyo novuga kimwe nujya mu nezero nashaka ko bujya buzima nashaka ko yakiramwo ntabona umenga bikwira mugora kwiadapta umenga ari mu kibanza kitari ciwiye washagomba kwikumira umenga bujya buzima nawe ntibwo mubere umenga ntibwari mubere namahaye nk'ikirato ciza mbara nawe tusohotse tubone mbone ko abana banje berewe nkabona umenga nyene aracakiriye mugabo twakunda ati mugabo ariko buke ubu yarahindutse urabibona n'ibihara wasigaye bizi Oscar hari kuntu menga ijya ndirimbo waramufashije cyane kugira ngo mutangure kwerekana ibiharawe nicyo kiri twahera ko kare ibintu biharawe ni byinshi ariko no kwambara neza papa biraharawe kuko nahajye wari ko tuvuye babanishije ntiwegereye rero izi style zarangoye kubera ko imyaka myinshi nabaye muri Pantecote ibintu by'iterambere menga sivyo turimo
bakubonye wambaye sirimezire barakura ukamenga n'ikindi gicumuro wacumuye ninavuga none muri amabwizwa 10 ko kitanditsemo ibintu byo kwambara sirimezire ko tabirimwo mugabo nyene kuri abantu umuntu baragira mizajo urajyane n'umwanya zaramenya ibigezweho basi nta kindi ariko twagiye tukiri kwa Kirikou wabuze ati kwambara neza kuryoha ubu numwe mu bari byambara neza of course babego yego ubifisemo uruhara rungana gute erega ubundi busitare ni busitare no kwambara neza birimo kandi biri umusitare yifata nabi umusitare yambara nabi afa ku ajya hari ibintu novuga nkacukuye nga ndashinze mu kantu nibaza yuko bwishime no umusitare ni look kandi nimba tubona aya magriff aya ma Louis Vuitton tuyambara ni kubera abasitari uzorabe aya ma meza akomeye turanguramo ibintu by'amafashion bose babanza guha abasitari kandi babishiramo uburyo bwinshi kugira ngo bapromote umusitari yambara ujya mupira kugira ngo apromoting marke yiwe kugira ngo apromoting ama marke yiwe akoresha umusitari wa wundi nyene abona ari hit swati mu mupira w'amaguru swati mu biki mu mafilme ntapfa gutora uwari we wese mugabo rero peut-être natwe tuzobishikako biramaze gushikira ukifuza gukora promotion y'ikintu cawe ukikora ku musitari none abaye kwaragira amahinguriro y'inzoga turabibonye mu miseze satuba asinya kontra none ujya mu boss basinye kontra ntagira ntafise ihinguriro tuzi ibintu by'inzoga ama bya bintu by'ama Uganda warage twatukura mu Uganda ubu ntibabikorera nga twa Burundi warage ubugiye Burundi warage nibaza yuko kandi usanga ari yindi nyene ni yindi nyene none ega nimba ari amazi bakoresha bagashiramo produit iza gutuma kaya kantu kabura ubwenge kajamwe sinzi ngene babikora kandi sini mu expert kuzinwa wavyo ngo ndamenye ngene ngo ndazihonje menye ngene guza ngene zitandukanye ubwo kuraba urabona yuko hari akarusho mugabo ndabona akarusho kubera iki yaciye ha kontra sasa kubera satubi mu bastari bazwi ngaha uzorawe nabo bajene bacaruka akubwira ati twege bavuze umusitari bavuze abasitari menga tubona Fizo tubona Satubi tubona Natasha tubona abandi ariko novuga ngo abasitari ni kiyo ca jamii n'abantu ijwi ryabo rishika kure n'aba diaspora urumva batanga amafaranga kugira ngo bashire mu ndirimbo ngo badidiye kisi narimvira umunsi mwanya nzo yatange kuko naratohoje nsanga n'abantu bane bateranya bakagira nka $50 $50 ashite marundi ni menshi sagutora hafi 700 ubihaye umusitari arimo clip ariko urumva yuko bajya batipe bakoresheje ngaha uburyo no munsi ubonye brand iriko DJ Kiss uza gushika oya hari n'inimba isohoka akagira ntuze strofe ya mbere ukumva na majambo y'urukundo igitero kigira kabiri ukumva ni DJ Kiss Saido nyanka aza gushiramo unaiona hii inaiona hiyo sasa nakadiyo ndone none nk'ujya arimbwe n'umusani ninda tamona no mbo je gufasha umuntu simaka banze kundirimba kubera ko babamukondise ko babandirimba ariko barakuririmbye cyane mugabo ubundi mwanya nawe ndabitahura peut-être mu gihe kiri imbere barafise bashaka gukora bashaka kubaka amazina yabo biciye kuri abo baririmbyi ariko bajya baririmbyi nabo ni babanze babubake kuko uriko uramuronderamwo inguvu atararonka uriko uramuronderamwo visibilité ataragira banza umwubake umushire mu mutahe ureke kumushiramo ngo akuririmbe ugasanga niya ndirimbo no kwiradiyo ata promotion izoronka kuko ndamaze kubibona aragara media true yejeje nyuma y'ikoze indwi imwe nizi TV online nakagira bagenda bahera bigenda birahera uzosubira kumwumva usigara yumviriza muri écouteur kandi akunda avuga nti wowe ushaka ko umusitari wakunze ingabirano yiwiwe mwubake
nturondere kumwimbura nk'ibyo utaramuteramo banza umushyiremo umuteragiremo ibintu abantu banze bamukunde abantu bamusoroma ibyo wawubigemo nibaza karuko Oscar hari ukuntu wampaye akarorero uvuga ngo hari ukuntu wampaye akarorero twigarukire ngaha wampaye akarorero uvuga ngo Satbi narabonye hari ubucuti bwiza n'igihe yaragira kore clip mengo yaraje hajya I don't know sinzi utuntu yaraje kuhagura mugabo wavuze Satbi mugabo abantu mu mitwe banzi yuko umuhungu wawe na Satbi bitaka ariko nkabanzi yuko ijya ni game nkabanzi yuko rimwe twigeze guhura baranayambirana of course atari za chance aramubwiye ati peti uko nafanya vizuri kandi baheruka kuvuga ngo yamuririmbye ashaka kuduha umuco nasanze ijya bifu iri mu bafana ibya bintu bibaza umukorezi bitabaje patiri ariko bajya abafana nabo bientôt barakira amapage yabo barashaka kurikiranwe kandi kugira ngo akwirikiranwe neza ni target ibindi ni target uzobona ba posting ibintu bakavuga ngo ari kutumvikana ngo biracika ngo muri ruratse bijyanye caption izanyu mukunda kugira ku ma TV online nzibona no sanga wamukubisa akajambo tegezwe kaya kantu nyumvise gaga shoga nikaca acafatira umufana nawe acatse umufana nacatse ama rero mugabo kani business abayifuka bana bitahura ntago wankoro hari kandi jewe kindi naco business ndadandaza umuntu wese byaba byashoboka nibi biti bigahinduka abantu bikaza kunshorera waye ntogira ubucuti nawe ariko nyuma yo kudandaza je nta nyungu mfise mu gwango umuhungu wawe ni sawa na nasaze bari peace uraza umubaza wumve bameze neza oya nashatse ntiyo byindi by'abasani batubesha ko bimeze neza kandi bimeze neza je ndabizi urumva avuga ku ma TV mugabo ahuye bakagona je ndamaze kuganira na Satbi bwiwe arambwira ati petit yangu vraiment ujya mu petit mufasha arafite talent none umuntu avuga ati ujya muntu mufashe ubundi aca muponda ati wapi ujya mu petit mugabo je nibaza yuko kandi Satbi aramaze gukura kandi ibintu bya base nayo nyene haje ntibimubona nabi nari base na entertainment ntibijana none kubiza hari ico byo nico nashaka ko twigisha abantu Oscar hari ico bifasha entertainment kuguma ivugwa tukabanza tukibagira ibyo hanze kwa none ko numva wakomereje aho nyene wumvise nasohoye indirimbo shasha kungumije mu entertainment yafashe nawe birarangiye uri mu basani kubera biraharagwa je indirimbo razifise wasohoye z'Imana waririmbye hagizwe muri rape nari twabonye ikiganiro kuramagara abantu kuri Yesu urashiramwe rape ntiza twumve yishwi Yesu ariko niko bimeze ndashaje niko bimeze Oscar ni kecigwa twoca dusigarana inyuma y'ikiganiro y'ikiyago cose icigwa kihari twatanguye ari gute ibikorwa byanje nabishitseko Urwaruka nageze kuri intambwe abantu ntibumve ahari shaka byose birashoboka ugende mugenzi w'abajene benshi washaka n'amarigara y'abapapa jene uzonsangayo benshi ko usanga ariko araganira amaterme y'amamiliyari je nta ndashikako bajya ababosi bakomakomeye usanga babiga amashifre y'ibintu ibintu biharuro gusa ibiharuro amafaranga nawe jya urazi ko ahirugura yanzu yanzu urumva just I don't have marigara leche sileva yiwanje ariko keshi gende mugenzi ariko nawe urashaka kuzoyashikako no regano basi kubona wewe uganira ibintu by'amafaranga basi ibyo ntashitse ko basi nifuze ko umwana wanjye azobishikako ntegura umwana basi azo bijya ntashitseko ijya etaje ntarose umwana wanjye azoyuba azotuma yiroha mugora mweretse inzira ndamutegura ndamwereka ko umuntu ahera hasi hamagaduga buke safi sana hama rero Urwaruka rutahure ko kintu kidutandukanya kituremamwo ibice ntitugishiremo ubwenge cyane dushiremo ubwenge mu gukora ntibaze baguhende n'abajya batama dukengera ngo baratunze batunze batize ariko barakoresheje ubwenge cyo nico cigwa cya mbere reka twege abantu bagura amatongo ruguri wacu bara abantu badashobora no kwandika izina ryabo nyimba yitwa Audace adashobora kwandika Audace
nyimba yitwa clavier adashaka kwandika clavier ariko yarafise ubwenge bwo guharura inoti kandi arironse arishaka kuri vyazi yindi ariko umujene araronka amafaranga aronka 100,000 agashaka ko yarayariye ijoro rimwe ahamagara abagenzi Nirihe n'ujyamye aramuvyura bayagiye sahiri none gashaka niba bikora umwaka imyaka 2 uriye menshi imyaka 3 fata amafaranga yagarukana ucura bice wari kugira capital ya 500,000 ntiwayarengeje nivyo rero uyu munsi nimba uri kurakorera umuntu mukorere muri kwishuri nawe uvuga uti jewe nanjye ndifuza kuzoba pasteur bagenzi hajya siwe boss hagira muzi nawe ahubwo usanga tunazina usanga twandikana natarazinanya ahubwo muga ndazi je ndakunda umuntu ko n'umuntu hamya nawe afise ntuziye gufasha ko pasteur bagenzi namwumvise kuva kera antukura umuntu ukunda ibintu by'imiziki na pasteur bagenzi iryo zina riguma rigaruka cyane canke wa mu Senegal umwe yamari mu bintu bya primusike burya nawe n'abantu antukamo umuziki harimo abantu benshi bafite ikintu bawumariye rero n'abandi ni bawe buguruka amaso ariko urakubita hajya nyene ati wowe nawe uri muri kuramukoro no munsi targetinga yuko ejo nawe uzoba uri pasteur nawe utogira TV online iyo wawe ukakora ikindi fume ugurura centre basi abantu bigishe gute bagiye mu bantu inyifato kwifata haje sinyifato nziza Oscar haje sinyifato nziza gute kuri iyo myaka yawe utaratobora ugutwi nta munsi mwenda ko wasize tentire biraharaho ariko ndakatisha biraharaho cyangwa gute tarashira mu starigana nuro munyamuji none none akaranga muntu k'abanyamuji ni hereni karanga muntu k'abanyamuji no kuja kwa Oscar Fashion ukagura impuzu zigezwe acakira tungira bitanye okay yes jereka ndagishimira cyane ariko nibaza ahubwo ducishiriza akantu kabiri mani boy kumengo iri sponsorize kuri Oscar canke ni Oscar ni imeze gute umuntu yumvise Kirikou akumva na Oscar atahure ko ari papa umwana na papa nimba dabojeye ari umuntu umwe na Kirikou babaye umwe bagize ikintu kibunga kibagira umwe nibatahure ko umwana wawe yaronse ubugenge nibatahure ko nyimba ari ikintu gifashe dabojeye canke Kirikou umuntu wa mbere acaparisamo ni Oscar Fashion ariko kandi sikuri Birimani Boy gusa n'ibindi bikogwa ntibora rusa ndahari icyo kintu abantu arumva hari abantu baba bayiteze kumva gute nakabayeho urumva ashaka kumenya nyimbajya ninde yamugaburiye ninde yamutumye ninde yasumye hama bivuga ku maradiyo umuntu abe hiti muri ivyo bintu nta na rimwe je nigeze mfasha umuntu hama nce ngenda kumara televiziyo ngudabirate urazi ikintu bibiri ivuga impembo yawe bamaze kuyironka cyo mugisha we wanje ntuzanona ngaho asante sana